hariko araba inkino zitandukanye aho umugora wejo inkino zakuze zaba mu gikombe c'umwami yari ekipe yitwa Burgos yatsindwa na ekipe ya Valence ibisindo biri kubusa mu ekipe yitwa Racing yatsindwa na ekipe yitwa FC Barcelona ibisindo biri kubusa izindo zino ekipe yitwa FC Barcelona byagikuba bitsindwa n'izina rya Ferran Torres ku mutano vuga ngo 36 ku ipase ya Firmino Lopez mata 95 match go binarangire witwa Lamine Yamal gutsinda igitsindo ku ipase y'uwitwa Rafinha match za kwinarangira no vuga ngo ari tsindo bibiri kubusa ariko kandi ekipe ya Racing yari yatsinze ibitsindo mu 77 cha Marcelo Lozano batakwa canka yongera gutsinda ku 77 baracanka n'urukino rero vuga ngo agiye kuba umugoro wejo bwana Robert ekipe yitwa FC Barcelona itsinda ariko itsinda bigaragara ko igice cya mbere cyanarangiye ari itsindo ari ubusa ku bundi barakina basinza kuronka itsindo cyabo cya mbere umunota 36 bisa nuko byamaze kuba bimengo bikoragorana cyane n'umugoro wejo ekipe ya mbere mu cicaro cya kabiri ekipe ya mbere mu cicaro cya mbere Barcelona iza kuba yironka intsinzi imbere icaronka n'itike rigeza mu gice cya kane ikiri cyanyu cyari igipimo gikomeye ku mugwi wa Barcelona ku munsi weje imbere y'umugwi wa Racing twabigarutse ko rimwe mu ekipe wanashaka mu gihugu cya Espagne ari meza yanakinyikije cya mbere hariya muri Espagne si umugwi muto sivyo ko ikindi kiciro cya kabiri ni ekipe wanashaka kiratanga kazi muri deuxième division ni ekipe hagaze mu cya mbere 38 iyoboye utundi rwa championnat mu kiciro cya kabiri ni ekipe bazokina championnat nkuru yo mu gihugu cya Espagne ariyo La Liga eSport bazi cyo kwita imigwi itandukanye wazakora batute competition confondi Barca n'ikipe ya Racing bazagura inkino zigera ku ijana mu izo nkino ijana Barca mazotsinda 62 mu gihe ya Racing yari maze gutsinda ekipe ya Barca inkino 17 bakanganya inkino 24 byumvikana ko nimwe ma ekipe yaramaze gura na Barcelona azi gutsinda Barcelona buryohe birimwo bazi gura na Barcelona ico bivuze muri kahise k'umupira w'amaguru kabo yari match ikomeye ubona ko yarimo intensité ukwitanga ku mugwi wa Racing byubake kuri tactique z'umugabo bita Roberto Lopez yagiye ko yubakira kuri no equipe ira defenda neza iraza kugira block bar neza cyane baza kubibyaza umusoro mu gice cya mbere birangira wanashaka equipe ya Barcelona tarose ico gitsindo ariko still Grand Club ya muri Grand Club yakora reaction iza kubitsinda wanashaka minota inyongera bitego bibiri cha Ferran Torres n'umusore bita Lamine Yamal abiza kurangira ekipe wanashaka ya Racing maze kurekura kuko ni ekipe atangwa isunika neza urukino ubona ko yamaje do contre attaque yakora ariko style FC Barcelona muri ya highline defense ikabivyaza umusaruro kuza gufata cyama original ekipe ya Racing ego Barcelona City no ekipe ya Racing ni imwe ma club ikinayo icyo kwita highline defense tactique za Hansi Flick nizo umugabo bita Roberto Lopez agiye kwashishira kuno mugabo amenyereza Barcelona kuma kwezi nkino kiri mu bintu biko yafashe na ekipe ya Racing kuza guhagara neza mu ciro cya kabiri no ekipe nashaka kubwira bwana Ligue ko mu nkino 11 baze gukina mu ciro cya kabiri imaze gufatisha na ngo atemahuruje 90 urumva ko ni ya ekipe ubona ko ni nziza muri highline defense ariko ku munsi cyonye ko ni ekipe yafashije amahuruje bakinyi ba Barcelona ariko nabisa kurangira nayo umumeyere muri vyo amaze kuyibakorera inshuro nyinshi cyane harimo ibitsindo bigira kuri tubatsinze ariko bikarangira umukinyi wese ari muri oruje so nubwo ngo rero ni Barcelona yari kinkere ekipe ikomeye kandi ekipe nziza uno mwaka w'inkino ushobora kuza agutanga akazi gakomeye cyane wanashaka ko nabonye yari ekipe ifise abakinyi bari bafise forme zidasanzwe nabonye ubwiza bwa Casado ku munsi wejo yabaye mwiza mu rukino kabisa nimero 17 umugongo na mbona ubwiza bw'umugabo bita Firmino Lopez nje mu kibuga hindura urukino direct kuri pass nziza y'umugabo bita Ferran Torres atsinda igisindo cy'umwataka cyiza cyane yerimiye umunyegori n'abanyari match nziza kabisa ku mugwi wa Barcelona umunyegori yone garisha abandanyagaragaza ko umunyegori mwiza hari igitsindo giye kwa gombora igitsindo giye kwa kuramwo na cyo ta save da 93 bisanga bagiye ko banashaka banganya kimwe ku kindi baje muri za prolongation ariko akora reaction aza kugikuramwo cyo bitaba hita bakina contre attaque bakibona cya kabiri ku ruhande rwa Barcelona no bware ni Barcelona ko ekipe iri hamwe kandi kiri umupira mwiza nabwo ubibwayo bagira ko gukura umunyegori no gatari class muri ekipe bifise umunyegori class kandi ibyitwara neza cyane bwana Houston ni match novaya ya FC Barcelona yagira tsinda no bwabitsinda kuri 2 kubusa itsinda byasizwe kuma byuse cya Ferran Torres n'izindi kitsinda cya Lamine Yamal akadubona mu ruhara rukomeye ubwo batandukanye nka Lamine Yamal Rafinha
y'amazina uvuga ngo tumaze ko turavuga ko ari amazina ruvuga ngo amariye ikintu gikomeye ekipe yitwa Barcelona. Ni Barcelona yarangije ifite ibice 78 byo gutembereza umupira 22 ku ruhande rwa ekipe ya Racing. Abakinyi bari batawe ku mbande zose uko ari zibiri. Uruhande rwa ekipe yitwa FC Barcelona batanguje umukenyero wa 4-2-3-1. Migore harimo nkuko bisanzwe yitwa Juan Garcia, J Martin, Kubarsi kuri Mutima Defense, amakuru yitwa Jire Kunde, Alciba Barde hagati bwitwa Marc Bena, Daniel Muna Marc Casado, amakumpande yari Lamine Yamal, Rashford na witwa Ferran Torres. Niba kiruvuga ngo batanguye wadakuraba ekipe yitwa Racing nayo sangwe meza na Jose Alberto Lopez. Yo novuga ngo abakiri batandukanye ntibo bamenya, ariko Migore witwa Joaquim Ezequiel, Jacob Castro, Manu Hernando, Mario Garcia, Martine, Hama Insane Massa, Magueze Geye, Artizi Adasoro, Gulasovir, n'uwitwa Soliman, baca batakije witwa Arana. Barcelona y'umugoroba w'ejo waribonye mushishi imeze gute? Ishobora gutsinda ekipe itsinda ibitsindo bishika kuri 2 igatsinda, ariko byagaragaye ko igice cya kabiri cyagize igice cya mbere bitari byoroshye ko bashobora kwikora atsinda ibitsindo byo ku mugoroba w'ejo. Mu bisanzwe sinovuga ati ngo Barcelona narendabonye mu ijoro ryejo gusa, ubundi Barcelona maze igihe ndiko ndayibona kandi cyane neza cyane mu buryo bwiza. Barcelona maze igihe ndiko ndayibona iri muri rwa rugero rwiza cyane, ndetse ndanayiha n'amahirwe menshi cyane yo gushobora gutahukana ibikombe byose bisigaye. Ndavuga mu higanwa rya La Liga hariya muri Espagne, simvuze mu higanwa rya La Liga gusa, ahubwo mu gihugu cya Espagne, kuko mu gihugu cya Espagne haba hakinirwamwo ndavuga amahiganwa atandukanye. Hari higanwa rya Super Copa De Espagne bariko kuritwara, hari higanwa rya La Liga naryo nyene niryo higanwa basanzwe banarimo kugiza muri kano kanya. Bari muri higanwa rya Copa De Rey baraye banatsinze umugwi wa Racing ibitsindo bigera kuri 2 kubusa bawusanze muhira, umugwi mwiza cyane ubona ko ni umugwi hariya mu cicaro ca kabiri barasanzwe bakina je nkimwe iyo umugwi wa FC Barcelona basanzwe banakina ku bijanye n'ama offside. Ugarutse ukaraba uno mugwi wa Racing mu nkino bari bamaze kugina mengo zigera muri 70 ingahiga basha nimba manze ndabirabe neza si mpave mpenda abantu mvuga ivyo ni imagine. Cyo cya kabiri bakibanza kinyero 11 muri izo nkino 11 bamaze gufata ama offside agera kuri 90 kabisa. Kuranyumva ama offside agera kuri 90 mu nkino 11. Bumva ni bimwe canke ivyo biharuro nimwe mu biharuro bigaragaza neza ko uno mugwi systeme doje yabo bakina systeme ishusha ni uno mugwi wa FC Barcelona. Ariko ku munsi w'ejo baraye bahuze, numwe mu migwi baraye bahuye numwe mu migwi byagaragara neza ko ugiye kugura umugwi wa FC Barcelona. N'ivyo FC Barcelona tuyibona ku mugwi mwiza cyane uhagaze mu bihe vyiza, uri mu birere muri kino gihe, ariko tubona kandi ko ari nawo mugwi ufise amahirwe cyane no gutsinda no mugwi wa Racing. Ariko vyagaruka tukavuga ati uko bizogenda kose, uko FC Barcelona izotsinda kose uno mugwi uzoyigora, kandi kanatsinda koko waranayigoye. Igice ca mbere carangiye ari ubusa ku bundi, ariko FC Barcelona wakomeje kwigaragaza ko ari umugwi mukuru nyene mu bihe byose. Uraza urempoza utsinda ibitsindo bigera kuri 2 uno mugwi wa Racing. Je kintu ca mbere na mbere nyamukuru no garukako hariya gato dukosora bwana Houston. Ego nubwo ngo bageze kuri 21 nimba ntihenze hariya muri fasha kuraba neza bwana Ridiki. Dabire jone bagezeko mihiganwa ryabo muri deuxième division. Fasha kuraba kuri jone ya 21 jone 21 saa 11 jone ya 21. Ego maze gufata ama offside agera kuri 90. Ego urumva numwe mu mugwi umeze neza cyane. Urabona yuko uno mumenyereza wabo no ku munsi w'ejo ntashobora kugaragara ko kumbure hari bimwe mu bihano hasanzwe narimwe hariya. Numwe mu bamenyereza agerageje gukopia systeme ya Dieta France Africa ya muri deuxième division, kandi yaranamwereye uno musaba ahagaze mu mwanya wa mbere. Ni nawe nahabwa amahirwe gushora kwisanga muri La Liga mu mwaka uza. Dushobora kuzomusanga ari kumwe n'ino migwi FC Barcelona muri La Liga mu cicaro gikuru cyo muri Espagne. Je rero FC Barcelona wambajije ati wayiburayi wibonye gute? FC Barcelona naraye mbonye ko ari wa mugwi riko urumva ukomeza kugaragaza ubushobozi bwawo budashingiye kuri El Clasico gusa, ahubwo bushingiye mu gukompeta cenye no guharanira kugwanira ibikombe byose basanzwe bako barakompetamwo buruno mwaka. Uti gute rero? Mvuze ati sindawubona ko ari wa mugushingiye kuri El Clasico gusa, burya hari imigwi dukunda kuyibona ku magara rendez-vous gusa, ariko mu zindi nkino zisanzwe ntituyibone ntigaragaze. Na cence ndatanga karorero ku mugwi w'umugabo nga bwana Eric Robert. Ndabona uno munsi yajyana twemeza twereka ati naho nzosigara ndumwe. Yego ushobora gusigara uri umwe 30 nta kibazo. Eske usumba Didier Drogba na Didier Drogba yarahemukira abayo. Kuranyuma Chelsea nanza karoro kuri Chelsea kubera ko Chelsea ni wa mugwi dukunze kubona uzukigaragaza imbere ya Manchester City, Liverpool, Arsenal. Kuranyumva zi Paris Saint-Germain ariko imbere ya ariko ingera banamafu
ikagwa bukumbi. Barmafi irakomeye Leeds United Imbere ya Sunderland ikagwa bukumbi nuko Southampton nayo nyene ngira itakihari. na Southampton Uri kuranyumva nonye twokwisanga imbere ya Wolves zikaza zikaronkera koyo kuri za Chelsea. Oya nta Wolverhampton reka Uri kuranyumva Wolverhampton ibona Houston ubundi nindi migwi itandukanye ntaci isumba Wolverhampton. Oya Wolverhampton irasanzwe Uri kuranyumva irasanzwe ariko ni ya nyuma uno munsi ya 20 muri Satano yatsinze uno munsi isanzwe kubera ari ya nyuma. yatsinze West Ham gusa Uno munsi isanzwe kubera ari ya nyuma. Ega nico gituma uravuga ko isanzwe. kuva championnat gatanu imaze gutsinda rimwe ibona Houston Imaze gutsinda rumwe rimwe yatsinze kiyo West Ham bitatu ndabitahura. Ego uno munsi bavuga ati ngo iyo mbe bavuga ngo wagize yuhuye n'ibibazo basi bavuga ngo ngo yukenye n'ivyasi n'ibiguhinzira. Uno munsi Wolverhampton iri mu bibazo na Robert atangwa kwica ko umugani. Umva yabaye iciro ry'umugani no munsi. Uri kuranyumva ariko twibukanye yarigeze kuba nziza. Yarigeze kuba muri ya migwi yisanga mu migwi 8 myiza 5 myiza muri Big 4. Yes. Uri kuranyumva. Rero nako ndaza ku kintu kivuga giti. Ubwiza bwa FC Barcelona sindabonye mu ijoro ryari rirangiye bahura na Racing. Ni FC Barcelona uvuga ati yatweretse ubwiza kuva itakaza urukino rwa Chelsea de Blues igihe die transfert dusezeranya ati ndabarahiye mugiye kubona FC Barcelona nziza tugiye kugaruka ubundi buryo bushasha. Kuva ico gihe FC Barcelona ikomeza kwitwara neza kugeza muri kano kanya kuva muri ico gihe nyene FC Barcelona uno munsi maze kugira ku biharuro vy'inkino bigera kuri 11 inkino 11 urukino 10 siniko no bivuga inkino 11 inkino 11 inkino 11 batazi gutsindwa ntibazi kunganya bakaba banagejeje kuri mu nkino ndwi bamaze gukora kina aha ndavuga muri coupe competition confonded inkino 11 urukino 10 inkino 11 n'amakiri shit rero nayo ni kuravuga nayo nyene ayikagaragara ko n'umunye muri zitandatu mbatarindwi equipe yitwa FC Barcelona yatsinzwe igisindo mu igori ryabo neza cyane bimwe mu biharuro zitandatu muri ndwi zero kari neza cyane bimwe mu biharuro rero vyiza biko biratangwa no mu FC Barcelona tutibagiye canke tutirengagije umunyezamu wabo Joan Garcia no munyezamu ni gitangaza yego amaze mu nkino ndwi zikurikirana amaze kugira clean sheet zitandatu yego uretse Real Madrid yo nyine maze kumuramwe ibitsindo bigira kuri 2 yego ubu ntarinzi gukindi gitsindo na kimwe kandi Joan Garcia aratsindwa igihe batsinzwe 2 kwa kimwe neza cyane go 2 kwa kimwe batsinzwe Barcelona ntuko canke 3 kwa 2 byari 2 kwa kimwe 3 kwa 2 kuri El Clasico heruka byari 3 bicaye 2 kwa 3 Eridike washaje imyaka irakurega nimba atari ibintu bihishijwe ufite imyaka ingahe ejo wivugira kuri mikro ubivugira he yashaje uwo ni madame ego niko navuga ati rero bimwe mu biharuro FC Barcelona imaze igihe kirerekana ni ibintu bitwereka ko FC Barcelona ari nziza ihagaze neza kandi kanatsinda tuya nayo mahigwe yo gushobora gutahukana ibindi bikombe bisigaye ndavuga muri no Espagne muri kino gihugu ca Espagne ubundi rero turabona ko rwa mugwi mwiza ushobora no gukompeta mu mahiganwa yandi atandukanye no muse bacasigaye no muri UEFA Champions League katurindire ni wait and see ariko amahigwe yo kwisanga mu migwi myiza kumbure igira kuri 3 muri UEFA Champions League nayo nyene ndayiya ego kuko burya FC Barcelona twivuga ko vyinshi ifise na vyinshi twona yivuga ko mbere yo kanatsinda uno mugwi wa FC Barcelona harimo tudetaye twinshi cyane tugenda turagaragaza yuko FC Barcelona ari umugwi mwiza ejo nabonye Pau Barsi avuga ku majambo kuko buri mukinyi wese wa FC Barcelona yagira avuga ko no munyezamu wabo Joan Garcia sinzi ko anamuteguye kugira tuze kumuza kuko arimo anamuteguye ubundi gihe tuza kumugarukako reka tumugaruke zaho ko naraye mbonye bamwe mu bakinyi ba FC Barcelona buri mukinyi wese yagize ico yagiye aramuvuga ko uno munyezamu wabo wa FC Barcelona burya nabonye ku munsi wejo hari ibitsindo biga kuri 2 FC Barcelona yasinzwe ariko vyagaragaye ko bya offside bibiri vyasinzwe n'umukinyi nyene nuno mugwi wantuze wa Racing hari ibitsindo bibiri vyagaragaye ku ruhande rwa Racing vyatsinzwe uno mugwi wa FC Barcelona ariko ni ibitsindo wabona ko yamaze kugaragaza ko offside ivyo bitsindo sinigeze mbona Joan Garcia uri kurumva yiyahagura ngo akore cyane nkuko ndasanzwe ndamumenyereye yaracomoka n'ivyo ariko ukabona yuko yarese umupira winjira no kuvuga ino equipe ya FC Barcelona mu nkino zike kuri zingahe ihero gukina yego itariki 15 z'ukwezi kwa 2025 bakina equipe ya Real Betis bayitsinda 5 kuri kimwe yego itariki 6 z'ukwezi kwa 2025 bakina equipe ya Valencia batsinda equipe ya Valencia 5 kubusa itariki 25 kwezi kwa 2025 bakina equipe ya Atletico de Madrid banganya 4 kuri 4 yego itariki ya 2 kwezi kwa 4 2025 equipe ya Barcelona itsinda equipe ya Atletico kimwe kubusa itariki 26 z'ukwezi kwa 4 2026 bakina equipe ya Real Madrid Barca itsinda 3 kuri 2 itariki ya 16 kwezi kwa 12 2025 ino equipe ya Barcelona yatsinze equipe ya Guadalajara 2 kubusa
ino tariki birumvikana 15 kwezi kwa mbere 2026 batsinze ekipe ya Racing bitego bibiri ku busa byumvikana ko mwizi nkino izi nkino Barcelona yo gukina umusore bitara mini ya mari wanashaka hose yigeragaragaza ko ari umukinnyi mwiza cyane nako ndaza yarose hari byiza mwazino nkino giye kwa ndondaguna ko ni inkino ubona ko umusore bitara mini ya mari yegaragaje urugero rwiza mu gutanga amase no gutsinda ibitsindo ko ku rukino bakinnye na ekipe ya Real Betis yatsinze igitsindo atanga n'umupira uvamo igitsindo ku rukino bakinnye na Valencia yatsinze igitsindo ku rukino bakinnye na Barcelona na Atletico atanga assist ku rukino bakinnye na Atletico kandi atanga indi assist ku rukino bakinnye na Real atanga assist abiri ku rukino bakinnye na Guadalajara atanga assist ku rukino bakinnye na ekipe ya Racing atsinda ikindi gitsindo bano bukinnyi bameze neza cyane hariya naho